agoye no munsi jewe nimba gatoya ugomba gutrena twirangije ivyo Man City yifuza miliyoni 70 kuri Barcelona ubwo niboneka n'ubundi ko ino dossier yabandanya bari seri erega bari seri muga Man City na iri serie de plus kubera ko irazi ko nta pressure Man City batunze Rodri bagombye kuja kugura Enzo Fernandez nta kibazo na kimwe bibatwaye Man City batunze Rodri n'abavuga ati Enzo Fernandez na Caicedo n'ubundi tubaterure basange Rodri na Elliot Anderson nta kibazo gihari nukuvuga ngo uno munsi Barcelona yo iri kwijongera n'ikintu kivuga ngo n'amafaranga ngahe dushobora gushirako kugira ngo Rodri na Manchester City yoroshe umutima itubwire ngo Rodri turemeye kumurekura Man City gafix ikavuga ngo ni miliyoni 80 nukuvuga ngo iyo offer n'ubundi niyo boyitanga ico isanga ari 60 plus 10 za bonus zikaba 20 Man City amahigwe menshi nayo kwishobora kubasubiza inyuma ariko kandi bashobora kuba bafite icizere bivaye no ko bamaze kuronga ubutumwa yuko na City iri mu yindi diri kandi iyo diri peut-être ishobora kuba ifise kuri diri yagoye turaza ko tuyizako nabonye yoyo harimo influence z'umukinyi izumugwi imva gufise umukinyi mugabo batanze amadoreza naho tariko turumva ibintu bijanye no kutandikisha abakinyi mugabo mwibwe ko Man City iri parmi les équipes nazo zivugwa ko ibintu bijanye na fair play na vya fair play finance erega ku munsi w'ejo wanashaka amakuru y'ibinyamakuru vyo mu Bwongereza vyinshi asirikira bavuga ku ngingo ya Rodri na Manchester City na Barcelona bavuga ngo bari muri haraka yo kurondera amagoye twa Enzo Fernandez kubera ko bafise amakenga yuko umwanya n'umwanya Rodri ashobora kubacika akisokera kwa Barcelona nuvuga ngo Barcelona nayisabwe ikirero muri ico gihe baba Man City bari ku isoko bavuga ati turondere Enzo ku buryo Rodri atadusiga twenye ariko na Barcelona saba gukwiza amafaranga Manchester City saba mugabo wanashaka kuno muzi ndiko ndakubwiza ukuri jewe Rodri n'imyaka 30 miliyoni 80 zimugura kubera ko icatekeye gikomeye gusumba ayo mafaranga bamutanze ko kuko no muzi je nimba bombwira ngo Anthony Gordon yaraguzwe 80 ego Anthony Gordon ni mwiza mugabo bwiza bwa Gordon ufatiye kuri equipe rero yawe ivyo yifuza bugenera pourcentage zingana iki mu bijanye n'ivyo azofasha equipe dufatiye kuri experience afise kubera ko ntuwombwira ivyejo urakoze cyane Anthony Gordon ashaka kuba mwiza do plus urakoze cyane bwana Landry wanashima witwa yakaremye focus niwe yavuze ati mwe suggestion zanyu nizahe nk'iciyumviro uko mubibona canke buryo vyogenda Landry avuga ati kurande gwanje je ndabona ko 80 bozirekura mugabo je ahantu ndi sindi kuvuga ngo bozirekura cyane bozirekura ahubwo ko dutahura ko urgence yari hama kandi tukaba tubona umukinyi afise ibimwemera ko ayo mahera yo yagugwa peu importe situation yari jewe ahantu ndi comme suggestion yanje nuko Barcelona yiga uburyo igura Rodri ituga izindi nzira zibindi yateguye canke ibona itegura ku isoko gigura nigurisha nimba babona ko kugura Rodri bibugarira yindi mijyango yo gusubira kuri Cretundi mu kiyore wose muri no mercato peut-être bigazoca bibashira muri difficulté zo kumva ngo Sezira era tubrikora ku nimero 9 bakayibona nka danger cyo bari kibazo ni hano ngaruka bavuga ngo reka Afrique buri iro Barca je iti Afrique gusumana jima n'abandi bagabo kore ko rashobora kubabwira ati cyangwa barashobora kumuha rapport ati ibi ni ibintu vyanse ariko nimba vyanse uzobibamo bizogenda gute akavyanga akavuga ati reka ngwane navyo kandi umusaruro akawuzana twumvira isaha ya Safibu cha tugaruka dusa nk'abaklotira kwino dossier ya Rodri Cascante muri equipe ya FC Barcelona Safibu iramenyesha isaha misa imeze ijoro unyoye ji safi usinzira neza isa imwe y'ijoro hano iruzuye muri soza PJ Classic FM nizere ko mwandanya mugira ibihe vyiza Landry ati 80 millions kuri profile mu gatwaro Rodri Cascante sama franga menshi Barcelona totanga jewe mpagazaho mugihe azade vuga ati nimba gutanga 80 millions bishora kwishira izindi plan za Barcelona Plaza Barcelona ziracakomeje gupfa gatonye bafise abakinyi beza nakivuze ndagisubiremo esi muri secteur ya mediane niho hano Barcelona ifise abakinyi beza gusumba handi kuko jewe muri attaque ndabona Yamari hama nkabana Rafinha mugabo w'imyaka 30 nkuko nobona Rodri w'imyaka 30 yinje muri Barcelona ariko Rafinha nawe ni mwiza mugabo bavuze ngo umukinyi mwiza wa kuri gatandatu yitwa De Jong umusabu witwa Bernard
umukinyi mwiza wo ku munani yitwa Pedri Gonzalez, umusabu we Yoba Ormo canke Yoba De Jong canke Bernard naho nyene. Nimero 10 yitwa Ormo, umusabu witwa Lopez. Nisho gituma mpagaze nkakubwira ngo mediane ya Barcelona ni nziza, ariko igituma nje ndiko navuga ko miliyoni 80 kuri Rodri, Barcelona ishaka yofunga ipepe ikazirekura. Rodri azozana mu kibuga ico Barcelona yabuze kugira itwara ibikombe. Yabuze iki? Yabuze experience mu kibuga hagati, kuko kwa Barcelona ibintu byose bikorerwa muri mediane uzurabe. Yabuze experience hagati mu kibuga, noneho na wa muso gukenera experience, umwe ari experimenté muri witwa Frenkie de Jong, imvura zikamuhemukira bakamubura kenshi. Niba tanabura de Jong muri atake, umugabo yarateranye ubwo bitwa Rafinha bakamubura kenshi. Ariko Rodri nivyo ntazobaje kubatsindira ivyo bitsinda. Oya bigaragara ko mugabo Rodri na mugabo akubwira ngo grâce à mon expérience reka dukina umupira, ndabafashe organiza, ndabafashe gukasa, noneho umukinyi wese nkikuje yiyumve nko mu grand joueur comme ça, dukina umupira ivyo Barcelona yabibuze hagati. Ahisoko rigeze kubwanje naje, ahisoko rigeze no musi nimba ataco vyica kuri plan sportive za Barcelona, kuko nubundi jewe nabo reka kuyatanga simbona plan sportif bateguye ko zibahise mwino mercato, kuko nubundi biragaragara ko Diri Alvarez kigoye, biraboneka ko kwinjiza umudefense nubundi biracagoye Maxia. Inyuma yuko byanse mvango kutiba mushize ku ruhande, atiziko Bilbao idashaka kugira iki kurekura Aymeric Laporte. Mvango ntibari buzanye Nico Schotberg, ntibari buzanye Baston ntibikunda. Bisobanura ngo meme naho Rodri boreka kumugura, izi plan sportif z'ivyo biyemeje kubaka nta na garanti no munsi ihari ko vyokunda. Kuko sinibaza ko ari kibazo cy'amafaranga mba gutanga kwa Rodri cyangwa amafaranga ko batepoza kwa Man City. Ino deal rero bigaragara ahubwo rero kugiye kuba compliqué, kuko reka tubihuze n'ino deal ya Chelsea na Man City kuri Enzo Fernandez. Byagaragara ko Man City yifuza umusubirizi, yifuza nivyo barinjije Elliot Anderson avuye kwa Nottingham Forest. Man City bigaragara ko bariko barifuza umugabo bitwa Enzo Fernandez. Mugabo hano amakore kuvuga ko deadline ya $120 Chelsea bari bahaye Man City bamaze ko bayikuraho, yamaze kuba expire hari isa 11. Burya Chelsea yarabwiye Man City tariki 14 z'ukwezi k'umunani, isa 11 z'umugoroba masaha ni wacu iraza kuba expired. Ni mwaba mutarazana off $120 ku meza kuri Enzo, iraza kuba expired. Enzo Fernandez araguma kwa Chelsea sezo iza yose. Hano biri kwandika ngo Enzo stays beyond this sum. Bon, wana shima ni reka tuze twe kuri kote Man City. Je nico navuze. Avant tout Man City bigaragara ko gutunga Enzo Fernandez na Elliot Anderson birakunda. Ariko kandi warekuye Rodri, peut-être afise ico bikuremurura we mu bijanye na masse salariale ndetse no mu bijanye no kwinjiza nawe, kuko ni wo usora gusa. Nivyo barekweta ijani legendas baramuriye kwa gafaranga, ariko tirugiye kuraba balance iyi equipe yabaye equipe igura cyane, ikinziza n'imiburi buri nk'icaka n'icaye cya gatanu muyo yinziza idandaje gusumba yo ayiba yatanze ku isoko. Unamusa ariko aravuga iyo transfer niyo iremeye gusa. Mugabo wibuke ko transfer ya Elliot Anderson ibaye muri Man City, bigaragara ko hariho mercato zitatu, izo muci zibiri niyo mu kwezi kwa mbere umugabo witwa Pep Guardiola yeruka gukora zari ziteranye ubwoba. Mwibuke mercato zinjemo Baran Cherki, batijani legendas, basemenyo, Makegehi, Abdul Qadir Kusano. Unamusa vise presque equipe yoshobora gutangura mu kibuga. Binjiye muri mercato zibiri ziheruka zo mwino myaka ibiri heza. Bivuze ngo ni equipe ku isoko yarasohoye cyane gusumba yo yinjije, kandi ugenda urabe financièrement y'amafaranga winjiza kwera ibikombe watwaye. Aya Man City ntayizi. Man City zi amafaranga kwera nyene izo performance ejo kubiya kabiri cyangwa ya gatatu muri Premier League ngaho hafi shobora kuba yatwaye go FA Cup. Mugabo nimba umaze imyaka ibiri udatwaye Premier League, ko sezo yaheruka cyatwaye Liverpool, sezikurikira cyatwaye equipe yitwa nde Arsenal de Ghana. Bivuze ngo Pepe de Gea karakoresha uburyo bwinshi kugira ngo asubire kubaka equipe iri competitive ku rugero rwiwe. Chelsea kuri rwa rugero yatweretse ko ashobora gutwara Premier League zirenga zibiri zitatu zine zikurikiranye, agatwara zitandatu mu myaka 8.
ibi rero no munsi umugabo witwa Pep Guardiola yasize ivyo bikombe bibahaye mugabo rero uno munsi Man City iri kiraba ya equipe rero igomba kuvuga ngo projet à long terme yacu imeze gute ivyo dutanga ku isoko nivyo twinziza ayo duhemba bakini ibindi bigiye bitandukanye ukabona ngo hari impamvu yo kumva ngo nimba Rodri tubona ko ari karava muri projet yacu tumureka agafaranga byo dufasha cyane mu bijanye no kubandanya natwe twubaka projet yacu kuko abo City rondera kenshi baba bazinze ibi tuvuga ngo equipe zitangira itama niki ejo cyangwa ejo twobona Rodri akatubwira ati Man City fair play financier imyaka 2 izohera batarokrita kubera ko naho bufise y'abanyabitoro amahera y'umuntu atandukanye n'amahera y'equipe amahera y'equipe hariho ugwego rujejwe kugenzura uburyo mwagiye muradepansa ku isoko digura nigurisha niyo ngaruka rero ngavuga ati peut-être deadline ya equipe yitwa Chelsea yo kuvuga ati saa 11 zizogere niki nuko ku munsi weje twabigarutse ko tuvuga ati Chelsea yibaze komeza kata offer yaronka ya Man City mu gihe vyavuga ko Man City ngo yiteguye gutanga 120 mugabo izitegure kuzitanga ryari ko bigaragara ko nabo barabona ko bamwe botanga 7 million batarasora Rodri dufate nka diri ya Rodri gakigorana bikarangira Rodri ahagumye barabona ko hari ico vyo bavyishe kuri plan ijanye n'ivya finance cyangwa se ijanye n'ubutunzi bwayo ariko kandi i deadline ndayibona kuri sense bwa mbere yo kumva ngo Chelsea nubwo yavuze 120 hari uburyo nayo yabivuga kwera ko Enzo yamaze kuhagaragariza ko ashaka gusoka gusumba uko bo ubwabo yabari bo babijera bo murekura kagenda kwera ko bivuga ko nubwo Man City yariteguye gutanga 120 mugabo yitwa Zaberonson ntakwa adakora Shabiaronson we afata Fernandez nk'umukinyi wo kubakira ko projet kandi ntakwa adakora ufise umukinyi nka Fernandez muri equipe yawe buriya je nabonye Caicedo mwiza ariko Caicedo mwiza wo kwigwana ko mu equipe makuru je ntawe ndaronka igituma bya ashaka kikujwe na Fernandez bamwiza gusoma igituma bya numubano umugabo Enzo Maresca yagiranye na Enzo Fernandez ari muri Chelsea bigaragara ngo byakora pushinga uno musore bigaragara ko umwaka waheze yumva umengo muri vestiaire ya Chelsea ntari stable ntakunzwe n'ibdecision z'uburongozi kwirukana Maresca akabona ko vestiaire itakimwica imicinze takishimiye akavuga tuko biri kose kuja kwa Man City nkasanga Enzo Maresca byongereza byomfasha mugabo kandi bice bizamwe uburyo Zabi Alonso aguma mwegira mwumvisha ati muri projet yanjye ndawukeneye hari uburyo umukinyi nyine cyatuza rwati erega ari ibintu uburyo hagati imigwira bigere vestiaire ya Chelsea nubwo novuga ngo iyo aje umenyereza mushasha peut-être yubaka imere nshasha muri vestiaire mugabo buriya si buri wese apfa kwibagira ikintu cababaje abantu kuko nimba ba legende ba Chelsea harageze igihe bahaguruka bakavuga ati ni gute umuntu yubaka kuburira indero equipe nkuru nka Chelsea ati utacivuza kwa muri Chelsea n'umerita kwambara umwambaro timureka gende bavuga ko ari kiriya gihe Chelsea muzera mu bihano yavuze ko akunda kuri Madrid n'ibindi bigiye bitandukanye uno munsi vyarangiye Madrid bigaragara ko ivuye muri deal mu nyuma yo kuva muri deal Enzo individuellement n'umukinyi do classe mondiale kumva ko spending umwaka umwe atari karakira UEFA Champions League abona kumenga ni yamayigo mu jero ko bazotwara Premier League n'imiburi muri equipe ya Chelsea hama kandi akabatana bona peut-être ko yiya garantie yuko mwaka uzazoza muri Ligue des Champions niba asubira gusiba muri Ligue des Champions batatwaye Premier League azobagiye gutakaza undi mwaka ugira kabiri ari muri equipe ya Chelsea dufate kuvashika hari Premier League afise Fernandez na Premier League oya kandi yinje ari champion du monde Chelsea heruka Premier League yari kuri konte antuka kandi yinje ari champion du monde 2016 nimba ari 2017 c'était en 2017 igikombe gikuru baheruka ni Ligue des Champions muri 2021 ndetse ni Mondial de Club batwaye muri 2020 Fernandez igikombe gikomeye afise kwa Chelsea ni Mondial de Club ya rero mfata ko Enzo individuellement hari impamvu nyinshi nk'umukinyi agomba kuba kuri pressure avye profile yiwe kuko abakinyi beza burya naya majambo Paul Scholes yagarutse karavuga ati uno munsi naje yaba ndi umukinyi kuri yarugero rwanje Manchester United je kundana na Manchester City noja kwa City gusumba kuja kwa Man U ile ni message yerekana ngo umukinyi mwiza yamarota kuba heza hamufasha kubandanya twara ibikombe collective mama individual makabigihangange kuko umukinyi mwiza individuellement ari muri equipe collective betari nziza aratakaza profile afise individuellement ejo canke igeje barakaragugwa make hari impamvu ituma hano profile no munsi umusore amaze kuba yibonako yari impamvu ituma aba kuri pressure ni nkuko dufata karoro ukuntu Man U ya Dodo irondera Chouameni individual maga Chouameni arabona ngo hari ico no banakaje mvuye kwa Real ingarantiza ko umwe n'umwe yigarutse mu bitwa ari de champion byoroshe gusumba uko Man U isiragura ngo no munsi kugira ngo inisanga muri big four imyaka 2 gira gute ubwo rero twizere ko
Chelsea igiye kugumana Enzo inyuma y'ino deadline canke se hari ikindi giciro gishaka kuba kiri hejuru y'120 Man City ishaka kuzikaduga ndaniteze Bradford bwa mbere hagati kubera ko sinibaza ko Enzo Bradford hagati ya Enzo Fernandez na Chelsea urazi gituma kumenga umusore aratuje aho siniteze ko Enzo Fernandez premièrement aza kubandanya amenya ko Man City nyuma y'ino deadline bari babahaye itigeze imuva inyuma amatuze amawaronse ubanaye ko imwumvisha akubwiye ko ashaka gusohoka muri vestiaire bigara nivyo uramwumvisha tugomba kuba kabisha kona Kaisedo yarabivuze Kaisedo yavuze ati vraiment numva nifuza kugumana Enzo mugabo sije ndabikora bivuze ngo ifo attendre rero Man City bwa mbere aza kureyagisa gute est kubwo ko bayibwiye ngo ivya 120 million vyaheze ko mutayazanye irahava ikikangukire ka gushira ofre ku meza rega bwa mbere ifo attendre tunarabe na reaction ya Chelsea ubwo 120 nizaza ku meza Enzo wabandanje bamuyagisha yabankiye deadline mugabo nibisigura ko banse ofre cyane niba ratanga ofre tubone ngo bugaye kuko nibiraba ngibi vya Alvarez kwa Atletico Chelsea ivuga ati umwanya agiye kwaguma vyaheze umwanya twabaye waheze mugabo ntawuzi ko nibazana ofre sizo cirojeta canke nituzi niba na irojeta eske bazoyirojeta ko umwanya waheze bifuza kumugumana canke bazoyirojeta kwera ari ntoyi ivyo byose ni bimwe mu bintu dutegerezwa kurindira tukaraba mugabo hari impamvu nyinshi zituma City ifuza Enzo hari n'impamvu nyinshi zituma Chelsea yogondozwa ikarekura Enzo sofre turema do situation kuko nabivuze neza abakinyi namo bantu no musa avuga ati hako ngine Real Madrid no tumamfa mugabo yayishika magwi ati niyo equipe ya mbere kwizina rose gukirira hari ibintu binduka kumwanya kumwanya rero ino dossier ya Enzo tuyuze ni ya Rodri ubwo nibijye gukomera Barcelona nyuma yuko Man City ishobora kwisanga ibona ko bigoye kugira iki kuronka umugabo bitwa Enzo Fernandez nyuma yuko Chelsea sa nkiri kirazimba canke isirugara imiryango gukomerera Barcelona aruko Chelsea nako Man City yabuze umuhungu wa Chelsea sindabibona cyane ko rero na dossier ya Ayubu Boadi tutazi Ayubu Boadi anytime tutazi uburyo kiragenda hari umwanya n'umwanya Ayubu Boadi ashobora kwisanga hehe kwa Man City ifo kukuzana kabaza ati ni kubera ki dossier ya train ya aho kiravuga rero je nico gituma ndiko ndavuga ngo sinshobora kubona ko Rodri Barcelona yananizwa no ko Man City yabuze Fernandez muri deal ya Rodri ahubwo Barcelona igisabwa ni kimwe uzuza amafaranga Man City saba baguhereza umukinyi kubera ko Man City baba bibuke ngo baje gutanta umugabo witwa Rodrigo Hernandez Cascante tumaze igihe dofise inkuru yuko Barcelona nako Man City yaje gutanta umugabo witwa Enzo Fernandez tumaze igihe kirekire dofise inkuru ivuga ngo hari umwana witwa Ayubu Boadi w'umunyamaroc akinira equipe ya Lille uno munsi yavuzwe cyane muri Manchester City ariko dossier y'ibisa nkaho yubitswe bivuze ngo hari alternative nyinshi zo kumva yuko Rodri agiye yosubirizwa ahubwo Barcelona igisabwa niki kora mu mufuko izo 80 tanga yakwiye Man City niribwivuguruze kubera ko nibo bamaze kuvuga ngo Rodri tumwifuza ko miliyoni 80 kandi bigaragara ko Man City ico giciro bo nanje kuvuga ngo bagoma baduza ni 80 niho bahagaze zana ofre ya mbere ni 80 zana ofre ya kabiri ni 80 ya gatatu mudakwije 80 ni hakintu kimwe tugomba kuya ahubwo City nayo tuzova dusanga nayishizeho date limit ati 80 mutaragezo kanaka mutaratanga 80 twe turatomaze kwinjira muri plaza saison kandi deja nous sommes à une semaine ya debut ya championnat mu gihugu cy'Ubwongereza rero faut attendre twaraba uko mayigano yegerezwa gutangura niko equipe zo kuri pressure kuko umukinyi ubona ko zo ko rufunguruzo rw'ivyo ushaka kubakira ko muri yo saison agomba kuza kare ko je mfata ko ama urgence peut-être mu migwi myinshi bayakemo yakiri kare so far vyagiye biragora n'ibindi bigiye bitandukanye nivyo kuri dossier ya Rodrigo Cascante yamaze kwasubira i Manchester agiye kwitegurira chance mu myimenyerezo yo gutangura saison na equipe Man City ubwo rero reka turabe bora musabe bwa gatatu bwa Barcelona Man City zoza kuba itanga inyishu imeze gute mugabo kundi ruhande Chelsea nimba yamaze kugara chance inyuma yo kugara ino deadline ya miliyoni 120 kuri Man City turabe ese Brando Ferabana chance Enzo Fernandez arumvira Xabi Alonso agome hariya kwa Chelsea ubundi akina umwaka hose nako akine abandanye wanashaka amahigwe menshi yuko Chelsea yaronse ishobora kuzoba nziza kandi ibaye nziza umwe mu bakinyi bazovyungukiramo n'umugabo witwa Fernandez kuko numwe mu beza Chelsea mugabe ikibazo gari we nunakiza burya Enzo numuntu abaye muri Chelsea garagara ngo amaze gutakaza icizere muri projet Chelsea yubaka bitari stable icizere cyatakaye bien sûr mugabo a chaque fois
ekipe igarutse mu bihe vyayo je nogirira bizosanga Fernandes ari mwiza n'ubundi kuko Fernandes ni mwiza muri Chelsea bayaba erega kuba mwiza muri ekipe igwaye bikwicira wowe gusumba uko vyicira ekipe nivyo kuko je nanje notumanja kwa City batakaza igikombe bakaba kuri pesha ko ndumuyeza mwiza gusumba kuguma kwa Chelsea ushobora gutakaza igikombe mugabo bakaguma mu bintu nenguno muzi fata profile ya Chelsea kuva 2020 kugeza no mu 2026 ivize nk'ishusho nka 15 zidasa oya dossier izi dossier zozo zishobora gusa hano Chelsea kagira imana Enzo akituriza nko Rodri turije Manchester iramukinisha tu kuko nta miliyoni imagine kuko bivuga ko Chelsea Saveni bazifunza bwati umukeneye muzane 200 million Man City kujana amajana 2 kiba kigoye hari Fernandes nta gwego kugwa amajana 2 kiba kigoye hari kabisa nawe barufise Fernandes ni mwiza Fernandes ni mu mediateur mwiza ariko nawe ugwego nawe barufise muyu musobagizo wapfa kurekura 200 million wararekuye yari amafaranga kuri Anderson kuri Anderson mu mercato yaruka wararekuye reka kuri Ayubu utaja munsi ya 80 mugabo jenda nibaza ko peut-être vya Ayubu niyo bayiri chance naronse uko ndonka Fernandes mugabo ishobora kuba plan mu gihe Fernandes vyanse kacigira kwa Ayubu nico gituma Man City iri kwiratrena ariko hano Rodri batanze amafaranga baramutana reka tubirinde turabera turabico equipe ya Man City